Ni ku munsi ugira kabiri w'inama rukokoma yo kurabira hamwe ukuntu igisata caba mukerarugendo cifashe n'icokorwa kugira ngo ico gisata giterere bimwe biboneka kugira Burundi bushike kwihangiro. Abagiye barafata amajambo bagarutse ku ngorane zihanze ico gisata bakavuga amakori y'umurengera atozwa hamwe n'abakorera mu binywabi. Ku bwa Audace Ndabahawe arongoye ishirahamwe Gisabo tuwazi avuga ko Ingenzi ziza mu Burundi muri rusangi zirashima kuko ngo baba biboneye bitandukanye n'ivyo bumvise. Ariko rero ngo naho biruko Ingenzi ziranegura bimwe bimwe zihasanga nk'amabarabara mabi n'ibindi. Rero Ingenzi ziza mu Burundi ziba zimishi itandukanye hari abaza bari muri wa mugambi wuko bashaka kuzungurira isi yose. Rero abo tubabona hari abandi baba bashaka gutembera ahantu abantu benshi bataje kugira ngo ntibagonganireyo badashaka ibintu byo kugundana, ariko kandi hari abaza baje gutembera novuga byitamwo kubera baba baje mu by'akazi. Rero novuga ko abaza kujya tubona bisuka mu bindi bihugu ku bwinshi usanga twebwe uyo mugwi tutarawuronka kubera kimbure imvu izina ziriya, ariko twizera ko tubishizemo ingufu twese abafise ico batera mu gisata c'ingenzi ko bizoshoboka. Ubwa mbere naho baba barufisa ico banegura, ubwa mbere banza bagashima bavuga bati burya uko twari tuzi Burundi tutarashika hano twasanze rutandukanye, bivanye n'ivyo abana bariye bavuga, basanga ko ibyo bavuga ku Burundi atari byo, na cyane ibiza bidatehesha icubahiro igihugu cy'u Burundi. Rero bavanga bavuga bati igihugu cy'u Burundi igihugu ciza cyane. Turavye iyo tuba twagiye mu bibanza vy'iratiro kama tukaraba nibi bijanye n'ifungurwa z'u Burundi zaryoshe cyane, ndetse twovuga n'ibinyobwa navyo barabihumbira cyane. Reka ntitwereka kuvuga ibijanye n'ingoma navyo, reka canke imvuge ibijanye n'imico n'akaranga muri rusange, n'ibintu usanga bidasa n'ivyo babona handi. Ni naco gituma abaje babwiye n'abandi bakaca bazi. Rero turafise byinshi byo kwirata baranabishima ego, ariko nkuko natangwe ndabivuga, reka si no mu Burundi gusa ndetse n'ahandi burya ntamwe ngo bisati bidahizwe, ariko twe mu Burundi haracyari intambwe yindi dukwiye, haracyari urugendo tukiriko ngo dushobora guhamvya ibindi bihugu byo mu karere. Aho mu byo bahora bavuga rimwe na rimwe n'ibijanye n'inyubako z'amabarabara amwe aho usanga ashika ibibanza bimwe bitoroshe gushikamwo, kandi byari byiza cyane bivanye n'ibyo babona ku mafoto, ndetse bamwe barahashika mugabo bashitse mu byo baza bakaryoherwa, ariko biyumviye gusubira inyuma akavuga ati none ryabarabara kabisa turashobora kuyicamo kandi. Ariko hariho n'ibindi usanga bijanye kimbure n'umuvuduko wa internet utameze neza, canke uburaro hamwe ugasanga ntumeze neza, canke ibijanye n'ukuntu bakigwa, canke ibijanye no guhanahana amahera usanga bitoroshe hano. N'utwo tunenge tumwe baza baravuga, ariko ikindi nuko barabavuga bati hari amakuru turondera ku Burundi kubijanye na tuhize ibintu babibone, kubera hari ibintu usanga tutarashikako, ariko ivyo byose nibishobora guhindurwa. Nabo nyene hagiye batanga n'intumbero bakavuga bati kora kuriya, hanyuma bigaheza bigafata intumbero. Rero nibaza ko byose bizofata inzira, na cyane ko niki kuko twarimwo cyasho gutanga intumbero nshasha muri gisata c'ingenzi. Twizera ko rero twese umwe wese akoze icyo ategeza gukora tuzoheza tugashika aho twifuza ko igisata c'ingenzi gishika mu Burundi. Mu kurangiza iyo nama harasabwa ibitandukanye kugira ngo igisata caba mukerarugendo gitera imbere. Harasabwe ko hoshigwaho amategeko yorohereza abazanye imitahe muri ico gisata gukuraho amaviza ku ngenzi, kuko ari byo bituma kenshi ingenzi zitaza ugereranije no mu bindi bihugu. Kubaka amahoteli ku bibanza vy'iratiro n'ibindi bitandukanye byo tuma ingenzi zihurumbira kuza mu Burundi kuko zoba zoroherejwe.